Shalom shalom bene data ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abeli Mbonimpa. Uno munsi ndanezerewe cyane kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo dukomeze gusangira amajambo y'Imana. Jambo ry'Imana ni ryiza, jambo ry'Imana riraryoshe. Mwene data ndagira ngo nkwipfurize kunogerwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Uno munsi nkuzana ijambo ry'Imana ritubwira ivy'uruzi rw'amazi, ivy'uruzi rw'ubugingo, ivy'uruzi tugomba kuvogera. Mwene data, hariho uruzi, urwo ruzi kugira ngo ugwinjiremwo nukuba waremeye kwakira Yesu. Hariho intambwe zishika 4 nkuzaniye. Izo ntambwe nizigaragaza umukristo. Wewe mukristo ushobora gucamwo kugira ngo wuzuzwe mpwemu yera. Izo ntambwe 4, hariho intambwe ya mbere amazi urayavogera, hanyuma ukayahonyoramwo n'ibirenge vyawe vyompi. Umaze kuyahonyoramwo maze ugaca usanga utanguye gucanirwa n'akariro ka mpwemu yera, ugasanga utanguye kuba umukristo, amazi akakugera ku nkaranobe. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri, amazi umaze kuvogera muri Kristo ukinjira mu vy'ukuri, umaze kwinjira mu Kristo nyakuri, amazi atangura kugera ku mavi. Aho n'igihe usanga umukristo amaze kuba hagati, mwatsi yatanguye gukizwa, ikindi gihe bigenda bimugora, mugabo yatanguye kumva ijambo ry'Imana rija nico rimubwira. Intambwe ya gatatu no kuvuga ngo amazi urayavogera ukinjira muri urwo ruzi, amazi akakugera mu rukenyerero. Nivyo tuza kuraba muri iri jambo ry'Imana. Hanyuma muri ico gihe umukristo ni hamwe abatanguye gutangura kuba umukristo akuze, umukristo ukuri. Ariko haba hagisigaye indi ntambwe. Intambwe ya 4 ntubugisira kubona hakurya no hakuno. No kuvuga rubabusigaye ruba ari uruzi nukuvuga ntubugishobora kugendamwe uhagaze, uca utangura kugenda uryamye, amazi uyakubita uyasanza, uri kuroga uca utangura koga nk'isamaki mu mazi. Rero izo ntambwe zose tugiye kuzirabira hamwe bene data, turavye amajambo yavugishwa n'Imana Ezekiyeli. None rero reka tubanze tuje imbere z'Imana dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane, ndakengurutse uhoraho. Uri Imana isuma byose, uruwera uragororotse. Ndasengeye mwami ubugingo bwanje kugira ngo bwemere koga muri uru ruzi. Ndasengeye umukristo wese ahari hose yemere koga muri uru ruzi. Uru ni rwa ruzi rw'amazi y'ubugingo. Ndagushima mwami kuduhaye iri jambo ryawe. Ndanezerewe cyane mwami, ukomeze data buja kurisobanurira umwe wese kugira ngo dusobanukirwe mwami iri jambo. Urakoze, ndavyakiriye nshima, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. None rero dusome mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli igihimba ca 47, maze dusome duhereye ku murongo wa mbere. Tugiye kuraba inkomoko y'urwo ruzi naho ruturuka. Ahariho uza gusanga urwo ruzi ruturuka iburyo. Hanyuma rero aho hantu iburyo harafise ico asobanura. Haleluya. Ndaguhaye kaze rero maze dutangure iki cigisho. Ku murongo wa mbere, nuko ngarukana ku muryango w'ingoro, ngize nyambona hari amazi yiwuruka ava munsi y'urwinjiriro rw'irebe ry'ingoro, atembera iburasirazuba, kuko ingoro yari yerekeye iburasirazuba nyene. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bw'ingoro aca iruhande y'igicaniro ahahera ibumanuko, maze andengana ikirimba cerekeye iburaruko, ancisha mu nzira igendanye urugo inyuma, anshikana ku kirimba c'inyuma kirabana n'iburasirazuba. Ngize nyambona amazi asokoroka ku ruhande rwaco rw'iburyo, maze uwo muntu avuye aho ariko aragenda yerekeye iburasirazuba, yari afise umugozi mu ntoke awugeresha amatambwe 1000 ahwanye n'ay'ukuboko uciriye mu nkokora, maze njabutsa ayo mazi, amazi andenga ibirenge. Mwene data tugeze ku rwego rwa mbere canke ku ngazi ya mbere y'umukristo.
umukristo yagomba kwinjira mu gakiza by'ukuri atangura kuvogera mu ruzi. Hariho uruzi rwa Oseya, uruzi runini. Urwo ruzi ni uruzi utegerezwa kubanza kwinjiramwo. Mwene data, urwo ruzi kugira ngo ushobore kurusobanukirwa ni intambwe umukristo afata yo kwinjira mu gakiza. Icambere, Abisirayeli bava mu Egiputa baciye mu kiyaga gitukura, bajabutse baca mu mazi, maze baravogera bose, nta n'umwe yajabutse adaciye mu mazi. Ikindi ca kabiri, turabona kandi yuko Yesu Kristo nawe yabatirijwe mu mazi maze aribirizwa. Ikindi ca gatatu, turabona yuko Yesu Kristo yaravuze ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokwama zitemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ayo mazi yariko aravuga yari mpwemu yera abizera batari bwahabwe, kuko mpwemu yera atari bwatangwe. Mwene data, ikibazo kiraje rero kuri wewe. Uno munsi mpwemu yera yaratanzwe. Umukristo wese yategerezwa kuba arimwo mpwemu yera. Umwana w'Imana wese yategerezwa kuba yuzuye mpwemu yera. Rero ikibazo kiraje kuri wewe mwene data, kuri iyi ntambwe ya mbere gusa amazi ageze ku birenge. None rero ko amazi ageze ku birenge, mbega uyu mukristo habuze iki kugira ngo abandanye? Uyu mukristo amazi yageze ku birenge, habuze iki? Hano tumaze kubona akarorero yuko amazi ngo Ezekiyeli yinjiye muri rwa ruzi, hanyuma umumarayika arapima intambwe 1000, amazi amugera ku birenge. Haleluya, amazi amugera ku birenge. Iyo ni intambwe y'umukristo. Mwene data, warakijijwe, warihanye, warakiriye Yesu, ariko baciye babanza, Imana iriko iragupima, igupimisha umugozi, amatambwe 1000. Ayo matambwe 1000 ashatse kuvuga iki? Ashatse kuvuga mu gihe uri kuraca mu ngazi z'ibigeragezo. Hari abantu benshi baca mu bigeragezo, ariko ugasanga birabananiye kwihangana, agaca atangura kwidoga, ubundi agaca atangura kwidodomba ngo Imana yarampevye, ngo Imana yaranyibagiye, abandi bagaca batangura gutana kubirakwe. Ariko mwene data, ndagira nkubwire yuko turi mwisi kugira ngo tugeragezwe, turi mwisi kugira ngo duhure n'ibigeragezo, turi mwisi kugira ngo duce mu bibazo, kuko ivyo bibazo dutegerezwa kubicamwo. Hanyuma rero nitwamara kunesha, niho tuzohabwa igitsibo cy'ubugingo. Haleluya. Rero mu Kristo ndagira nkubwire yuko ni wahura n'ibigeragezo ntabwo biba biheze, kuko iyo kimwe giheze ikindi kiraza. Turabona yuko Ezekiyeli bamupimye amatambwe 1000. Hano hariko baratubwira ngo maze uwo muntu avuye aho ariko aragenda yerekeye iburasirazuba, yari afise umugozi mu ntoke, awugeresha amatambwe 1000 ahwanye n'ayikuboko uciriye mu nkokora. Haleluya. Maze njabutsa ayo amazi andenga ibirenge. Mwene data, wa mumarayika afashe Ezekiyeli amujabutsa rwa ruzi rwari rukiri kuba kiva hakurya ku nkombe binjiramwo. No kuvuga ha rero turatanguye, turinjiye mu mazi, turinjiye, turavogereye. Mwene data, umaze gukizwa, umaze gutangura inzira y'agakiza, ubu utanguye kuvogera, ubu utanguye kugira ngo ujabuke. Twese turi mu ruzi, turiko turajabuka. None we ugezehe? Mbega uratinya canke uratinya kwinjira mu mazi? Uratinya kuvogera? Uratinya gukizwa? Uratinya kwatura? Uratinya kwemanga yuko wakijijwe? Uratinya ko abantu bamenya ko wihanye? Uratinya? Muri iki gihe abantu benshi bishwa no gutinya. Abantu benshi baratinya kuvogera mu mazi, baratinya ngo botwagwa, baratinya ngo borengerwa. Mwene data, birakwiye yuko uva ku ntambwe uriko urengane ushike ku rundi rwego. Eheraba, uyu muntu aracari ku ngazi ya mbere, kandi hari intambwe zishika 4 dutegerezwa kujabuka. Hari intambwe zishika 4 teza kujabuka. Intambwe ya mbere ni ya yindi, naho amazi agera ku birenge. Intambwe ya kabiri, amazi agera ku mavi. Haleluya. Intambwe ya gatatu, naha amazi agera mu rukenyerero. Intambwe ya 4 ni hamwe usanga umuntu yaramaze kuvogera mu mazi, asigaye agenda naja nk'isamaki yoga kubita umukuba, kuko aba yamaze kuzuzwa mpwemu yera, aba yamaze kunengesera. Mwene data, ndakwipfurije yuko izi ntambwe zose uzishikamwo,
kugira ngo ushike ku rwego urwego rwa kane ariko guko uba umukristo yuzuye akwiye kandi ashitse. Haleluya. Nuko rero turabe irundi rwego rugira kabiri, kuko twabonye intambwe ya mbere twabonye yuko amazi ageze ku birenge. Amazi kuba yageze ku birenge ni hamwe umuntu yatanguye gukizwa, yatanguye kwihana, yatanguye kwinjira muri Kristo, yemeye gutangura urugendo. Ariko rero harageze igihe yuko aca atangura gusuzumwa, kugira ngo bamusuzume bapima inshuro 1000. ni ukuvuga ngo ibigeragezo biza bishika 1000 kuri wewe mwene data. ndagira ngo mbwire umukristo wese yuko agomba kumenya yuko ibigeragezo biza bikurikirana kugira ngo bisuzume birabe, ntibikureka, kuko nta muntu numwe adashobora guca mu bigeragezo. Hano mwisi ni ngombwa duce mu bigeragezo, na Yesu yaraciye mu bigeragezo, nta muntu numwe ataciye mu bigeragezo. Rero nico gituma kugira ngo uneshe ugomba kunesha ari ukubanje kugwana. Rero turabe urwego rugira kabiri, duhere ku murongo wa 4. Arongera agera amatambwe 1000 anjabutsa ayo amazi angera mu mavi. Haleluya. Iyi ni intambwe igira kabiri. Ezekiyeli barongeye baramupima, bapima intambwe 1000. Mu gupima intambwe 1000 barahagurutse baratambuka bagenda kilometero. No kuvuga ngo ikilometero ca mbere amazi yarakigeze ku birenge. Kilometero ca mbere no kuvuga ngo intambwe 1000 amazi yarakigeze ku birenge. Ariko ikilometero kigira kabiri no kuvuga ngo izindi ntambwe 1000 kigira kabiri amazi yacagera ku mavi. Mwene data, none mbega ikibazo, mbega weho amazi ageze hehe uno munsi? Mbega agakiza kawe kageze hehe? Mbega nivo yawe yo gusenga, mbega nivo yawe yo gusenga igeze hehe? Mbega nivo yawe yo kwisonzesha igeze hehe? Mbega nivo yawe yo kwitanga mu bikorwa by'Imana igeze hehe? Mbega nivo yawe yo kuja imbere z'Imana igeze hehe? Imana uyiyagisha kangahe? Imana ikuganiriza kangahe? Ijambo ry'Imana urisoma kangahe? Bibiliya uyisoma kangahe? None mwene data, ubwo n'uburyo bwose bwo kugira ngo winjire utangure kuvogera. Abantu benshi baracari kure kubera ntibashobora no gushika kuri iyo ntambwe ya kabiri. Iyo ntambwe ya kabiri, kuko kugira ngo ushike ku ntambwe ya kabiri nuko wabanje gutsinda intambwe ya mbere. Ntushobora gushika mu ntambwe ya kabiri utarabanza kumara ya ntambwe ya mbere. Intambwe ya mbere bagupima ibigeragezo 1000 ari ico kilometero kugira ngo winjire aho uza gushika ku matambwe yaho amazi kugera mu mavi. Hanyuma rero wamara gushika mu mavi ukaba ugeze hagati mu ca kabiri cy'uruzi. Haleluya. Mwene data, wowe ugeze he? Ndagira ngo mbaze umukenyezi ariko aranyumva, ugeze hehe mu ntambwe yawe mu gakiza, mu rugo, mu muryango? Ugeze hehe w'umugabo mushinga ntahe? Ugeze hehe mu ntambwe y'agakiza, mu rugo, mu muryango? Ugeze hehe? Jambo ry'Imana riko rirakubaza. Yewe musore, ugeze hehe muri bya bikorwa byawe, muri bwa buzima bwawe bwa misi yose? Ugeze hehe mu busore bwawe? Nawe mwigeme, ugeze hehe muri bya bikorwa byawe, mu kuntu wirinda, mu kuntu ugaba, mu kuntu bamaso? Ugeze hehe mwene data? Suzuma urabe. Aha rero tugeze mu gice ca kabiri c'uruzi. Hano amazi ageze mu mavi, kandi turazi ko izi ngazi ari 4. Izi ngazi 4 rero ko amazi ageze mu mavi. Mwene data, suzuma urabe. Tugiye kubandanya maze turabe uyu mukristo yuko azobandanya agashika hariya ku rwego rwo kunengesera. Haleluya. Imana itugirire neza. Maze nuko rero turabe, duhere ku murongo wa 5 tubandaye ku murongo wa 4. Hano havuga ngo amazi amaze kumugera mu mavi yaciye abandanya, arongera agera 1000, arayanjabutsa amazi angera mu rukenyerero. Haleluya. Uru ni urwego rugira 3, amazi ageze mu rukenyerero. Imana ihabwa icubahiro. Mu rukenyerero mwene data no gukenyera, kandi ukenyeze ukuri, ukenyeze ukuri mwene data, ukenyere zigume, uje ku rugamba, utonde urugamba. Umusode wa Kristo arakenyera akambara ibirwanishwa
ijambo ry'Imana tuvuga ngo nimuvyuke kugwana mwantoreza umwami, mutwara ibirwanishwa byose by'Imana, kandi ngo mu nzira yo kunesha turongorwa na Yesu. Nico gituma mwene data ugomba kumenya yuko kugira ngo winjire mu gakiza ntabwo ari ugufyina, nta mukino. Haguruka ugwana urugamba, kandi si we wenyene, hariho abandi muri kumwe. Ntugire ubwoba, ntutinye. Yesu Kristo ari kumwe nawe, kandi kibiruta Yesu Kristo yaraguhaye umufasha ari we mpwemu yera ari kumwe nawe, mpwemu yera ari kumwe nanje, mpwemu yera ari kumwe natwe. Twarahawe mpwemu yera, twarahawe ubushobozi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo muzahabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako, kandi ngo muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Tangura nawe wambara ibigwanishwa, maze ukwize ubutumwa bwiza, ubwire abarimwe bose bagomba kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Utangure kumva ko wakenyeye, ukenyere amazi akugeze mu rukenyerero. Mwene data, ndagira ngo umbwire umukristo amazi yageze mu rukenyerero, ndamubwira yuko ari igihe cyo gukenyera, nuko n'igihe cyo kwambara ibigwanishwa, n'igihe cyo gukwiza ubutumwa bwiza, n'igihe cyo kwezwa, n'igihe cyo gukizwa, n'igihe cyo kwambara inkomezi, n'igihe cyo gushikama. Mwene data, ico gihe ubutanguye kunesha ibigeragezo, ubutanguye gukubita ujaniranya. Muri ico gihe ubutanguye gukangaza, ugwira ukarukuramwo, ukarurima, ukaruzazanura. Muri ico gihe ubutanguye kuba umukristo ukuri. Muri ico gihe utanguye kugwanya icitwa icaha. Ku rukenyero ugira gatatu bica bigaragara uwo mukristo abatanguye kumenya yuko atakibi kimwihishamwo. Muri ico gihe umukristo acatangura kuba maso, acatangura kuja mu mugwi w'abantu bashobora guhimiriza n'abandi, bakababwira ibya Kristo, bagashinga intahe, bakemangira Kristo, bakatura, bakavugira Yesu. Muri ico gihe ni vyiza mwene data, ndagira ngo nkurarikire wewe utarashika kuri iyo ntambwe igira gatatu, yuko ari igihe cawe cyo gukura. Ndagira ngo nkwipfurize gukura, ukure mu gakiza, ukure mu mpwemu, ukure mu kwizera, wambare icyuma gikingira igikiriza cyo kwizera. Mwene data, ndagira nkubwire ngo wambare inkota ikarishe, ariyo jambo ry'Imana mu mutima wawe. Wongere gukura mwene data, wongere kuzuzwa. Haleluya! Imana itugirire neza. Nuko rero dukomeze maze turabe urundi rwego, ariko urwego rwa nyuma. Haleluya! Urwego rwa nyuma ku murongo wa 5 haravuga ngo hanyuma agera ikindi gihumbi, aba uruzi ntashobora kujabuka, kuko amazi yari yuzuye, yarasigaye arayo kujabukwa n'uwoga. Uruzi ntirwari rukijabukwa igihagararo. Haleluya! Mwene data, uyu mukristo aba yaramaze kumva yuko yinjiye, yabaye konsome, yaramaze kuba ikimazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero mutange imibiri yanyu kugira ngo ibe ibimazi bizima vyera, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Mwene data, utaratanga umubiri wawe ntiwibaze yuko uraba umukristo w'ukuri. Tegeza gutanga umubiri wawe, tegeza gutanga umutima wawe, tegeza gutanga ubugingo bwawe. Ikindi nagira mbwire umukristo wese utarumva ko ukunze Imana ubwa mbere, ntabwo urashobora kuba kushika kuri urugwego rwa nyuma. Urugwego rwa nyuma, uyu mukristo aca aba amaze gutangura gukunda Imana kuruta uko akunda ikintu cyose. Imbere yuko yikunda, imbere yuko ashira imbere vyiwe, abanza gushira gahunda z'Imana, abanza kwiyumvira ingene ivuga ubutumwa bwo kwira kw'isi yose, abanza kwiyumvira ingene abanyabyaha bokizwa, abanza kwiyumvira ingene yozana abantu kuri Yesu. Uyu muntu wo mu rwego rwa 4 kuri iyi ngazi ya nyuma, ntabwo aryama ngo asinzire, aravyuka agasenga, aravyuka akumva amajwi y'Imana, araririmba, aratazira, ahabwa indirimbo z'amashimwe. Mwene data, ni muri bangahe wowe ugeze ku rwego uruhe? Uno munsi ijambo ry'Imana rikorera kubaza nuruhe rwego ugezeko? Mbega uracari kuri yangazi ya mbere, canke ugeze ku ya kabiri gusa, canke warageze aho biranka kubuja, biranka kurengana? Mbega uracari mu ngazi ya gatatu? Mwene data, ni uri hehe? Uno munsi
ndashaka kumenya umukristo ahageze mu rwego rugira kane. Uri ugeze mu rwego rugira kane, yaba nari nkubona nakubwira ntimani ku rutoke, maze werekane, haguruke ushinge ntahe, maze uhaguruke ubwira abantu ati ndi mu rwego rugira kane. Urwego rugira kane rero turiko turaruraba. Urwego rugira kane, uyu muntu baramupimye, bamupima bamupima ibirometero 1000 vya mbere ararengana, basubira ibirometero bya kabiri ararengana, basubira ikilometero ca gatatu arakomeza, basubira ikilometero gira kane arabandanya, maze rero kugeza igihe yinjiye mu ruzi rwa Oseya. Muri Oseyaniya rwa ruzi rumwe runini hamwe udashobora kuba ukigenda uhagaze. Mwene data, ndagira ngo mpamagare umuntu wese yifuza kwinjira muri urwo ruzi kugira ngo yibirizwe, kugira ngo agakiza ukinjiremo, winjire mu gakiza nyakuri. Hamwe umuntu yinjiye mu gakiza nta cipfuzo gisura kumugaragara ko, nta cipfuzo cyo kwipfuza ubusambanyi gisura kumuzako. Umuntu yinjiye mu ruzi muri intambwe igira kane ntiyisubira kuganzwa n'umubiri. Mwene data, umuntu yinjiye muri uru ruzi rugira kane ntasubira kwipfuza gusambana, ntasubira kwipfuza kwikinisha, ntasubira gukora bimwe byitwa fornication canke masturbation, ntasubira kuboregwa, ntasubira kudandahirwa, ntasubira gutukana, ntasubira kwiba, ntasubira guhendwa n'ivyo byose. Ahubwo icakora cose abanza kubaza Imana. Haleluya! Icakora cose abanza guhamagara uhoraho kugira ngo aze abe mu ruhande rwiwe. Mwene data, Yesu ugomba kumugira uwa mbere. Yesu agomba kuba nimero ya mbere mu bugingo bwawe. Mukenyezi, mu rugo rwawe Yesu umugire uwa mbere. Mu rugo rwawe mu bikugora, mu buzima bwawe bwa misi yose, hamagara Yesu umugire uwa mbere. Mushinga ntahe, Yesu aragomba kuba nimero ya mbere mu bugingo bwawe kugira ngo ubashe kuramiriza mu gakiza, kugira ubashe gukura mu kwizera. Mwene data, wewe uri mu bigeragezo, nuhamagare uwera, nuhamagare Yesu, maze abari wakugwanirira, maze abari waba mu ruhande rwawe. Mwene data, hanyuma rero izi ngazi zine uziduge, uziramirize, uzibandanye gushitsa ku mpera. Haleluya! Kubera yuko iki gihumbi muriko murumva n'ibigeragezo, n'ukuntu bagupima iyo uriko urageragezwa n'ubukene. Ubukene buraza iyo bugukubise hasi, aho ntusubira kurengana, ubugiye ikigeragezo kimwe gusa kirakubuza kubandanya. Kandi iyo uhejeje ikigeragezo ca mbere, mu mategeko hategerezwa kumenya ko hategerezwa kuza ica kabiri. Ica kabiri kikaza, hanyuma ukakirengana, ica gatatu ukakirengana, ica kane ukakirengana, bityo. Izo ngazi zose iyo zimaze gushika igihumbi, ubwo rwego uba utanguye kurukubita hasi, uca utangura gutera uja imbere. Haleluya! Ndagira ngo mbwire umukristo wese kuba maso, abo muri groupe bamaso, mube maso, muramirize, mureke kuguma mumeze nk'abana, nk'ababebe. Umubebe niwe usanga agaburirwa amata, agaburirwa ibyo kurya byoroshe, ariko umukristo w'ukuri agaburirwa indya zigumye kuko ategerezwa kumenya ko ategerezwa koga mu rugo ruzi. Mwene data, none wewe nawe rero ugeze hehe n'ikibazo muri groupe bamaso? Abantu benshi baracari mu bindi, abantu benshi baracari mu bisanzwe, abantu benshi baracayibona nk'ivyoroshe, ntibaramenya yuko turi mu gikorwa gikomeye, ntibaramenya ko imbere zacu hari bigeragezo bikomeye. Usanga abantu bagenda batana kwishavu, abandi bagatana kubirakwe, ariko suko vyagomba kugenda. Ahubwo n'igihe cyuko ari we wese agomba kurangamiza Yesu Kristo, maze agahamagara Imana mu bugingo bwiwe. Reka rero turabe akamaro ko kuvogera ukasigara woga nk'isamaki mu mazi mu gakiza. Usanga wibereyemwo wuzuzwa mpwemu yera, usanga wivugira indimisha, usanga uriko uravugishwa, usanga uri kurerekwa, usanga uza wumva indirimbo z'amashimwe ziburuka. Umuntu yamaze kwinjira aho hantu ahimbaza Imana mu mpwemu no mukuri. Kandi ndagira nkubwire ngo data arondera abameze batyo, yahereye kera arondera abameze batyo. Yes, data arondera amusenga mu mpwemu no mukuri. Mwene data, mbega nawe uri kura musenga mpwemu no mukuri? Mbega nta buryarya burimwo? Mbega vy'ukuri canke ubwo wowe ntucirukanga inyuma y'ivyisi, ubwo ntucirukanga inyuma y'amafaranga, ubwo ntucirukanga inyuma y'ivyubahiro, ubwo ntucirukanga inyuma y'imigambwe, ubwo ntucirukanga inyuma ya politike, ubwo ntucirukanga inyuma y'ivyisi? Ivyo byose bizoshira, ivyo byose bizohera.
mwene data wowe ukiri inyuma y'ivyo banza uveyo, garuka niwoge mu maraso ya Yesu Kristo, niwoge mu ruzi uje ku ntambwe igira kane, kuko izo ntambwe ni ngombwa umuntu wese azoja mu ijuru azicemwo. Nimba waraziciyemo ukazisozera, uno munsi bazokumenyera ku vyo wama. Haleluya. Jambo ry'Imana ravuga ngo nta wamura inzabibu ku munyinya, ngo nta wamura insukoni ku bitovu, ngo igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Mwene data, ngo igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatabwa mu muriro. Nubwo vyanse ko ama ivyiza, urindiriye kuzocibwa, urindiriye kuzotemwa, urindiriye ko bazoguturira maze bagutema umuriro utazima, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Mwene data, ndakanguririye umukristo wese kugira ngo yongere kwama imbuto zibereye kwihana. Haleluya. Maze dusome ku murongo wa 6, jambo ry'Imana avuga ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbega ivyo urabimenye? Maze arangarukana tujana inkombe y'uruzi, nkiriko ndagenda ngize mbona ku nkombe y'uruzi hari ibiti vyinshi cane hakurya no hakuno. Maze arambarira ati aya mazi atembera iburasirazuba, azomanuka mu kiyaya Araba, arinda ashika mu kiyaya c'umunyu. Niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri ico, kandi aho urwo ruzi ruzoshika hose ikintu cose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizobona uko kibaho, kandi hazobamwo n'isinzi ry'amafi ryinshi, kuko ayo mazi ashitseyo, kandi amazi yo mu kiyaga azokira ikintu cose kizima kibone uko kibaho aho urwo ruzi ruzoshika hose. Kandi abarovyi bazohagarara ku nkombe zaco uhereye kuri Enigedi ugashitsa kuri Enegurayimu. Hazoba aho gutera insenga, hazobamwo amafi y'uburyo bwinshi nk'amafi yo mu kiyaga kinini, kandi azoba ari menshi cane. Haleluya, haleluya. Ngaya amasezerano y'umuntu yoze ku ngazi zine. Umuntu yavogereye akavogera azokwama, azomera nk'ibiti vitewe hafi y'umugezi w'amazi. Ivyo biti bigiye kwama cane. Umukristo yarenganye agiye kwama cane. Wewe wavogereye ukaba uri ku ngazi ya 4, ukaba uriko uravogera mu mazi, ukaba uriko uranaja woga amazi yakubita umukuba nk'isamaki mu mazi. Uno munsi wuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, uno munsi wuzuye ububasha. Ndiko ndabwira umuntu yakijijwe by'ukuri, ndiko ndabwira umuntu ataciyanduza, ndiko ndabwira umuntu yitandukanije n'icaha, ndiko ndabwira umuntu atakibesha, ndiko ndabwira umuntu atakirya atariko arya amadeni, ndiko ndabwira umuntu atariko arabesha ataburyarya gifise, ndiko ndabwira umuntu yihanye by'ukuri, ndiko ndabwira umuntu atakigendera mu vyisi, uriko ugiye kwama ivyamwa. Haleluya. Ugiye kwama ivyamwa, kandi muri urwo ruzi nyene harimwo isamaki, kandi abarovyi bagiye kuroba mw'amafi menshi cane. Haleluya. Mwene data, ndakwipfurije kwinjira muri uko kunaguka, ndakwipfurije kwama cane. Eheraba abatazoba muri uwo munezero, abatazoba muri urwo rudengeri rw'amazi, eheraba ivyo bizobabako. Kuri uwo murongo wa 11, ariko ivyondo n'ibishanga vyo ku nkengera yaco ntibizokira, bizoheberwa umunyu. Haleluya. Ayo mazi azotemba aja mu kiyaya Araba, ariko ibishangashanga n'ivyondo ntibizokira. Hariho abantu byananiye kubakira, hariho abantu bwira ubutumwa ntibumve, hariho abantu babwira ati nimwihane, ehera bisigiye gushira, ehera bisigiye kurimbuka, nimuze duhunge, nimuze twikize dukize amagara. Bakanka kumva, ariko ndagira nkubwira yuko abo bantu nibishangashanga n'ivyondo. Ivyondo ntibishobora gukira, naho wovuga ubutumwa, naho wovuga bikamera bite, ntibashobora kumva. Mwene data, sohoka uve muri abo, kira maze wongere gutuga muri izo ntambwe. Wemere wemere ukengerwe, wemere usuzugurike, ariko uramirize, uhagarara ushikamye. Abantu benshi bazogutera amabuye, benshi bazogukengera, benshi bazogusuzugura, bazovuga ngo ni kijuju, bazovuga ngo nta bwenge afise, ariko n'igihe ciza mwene data cuko wemera guhagarara ushikamye. Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero muri kano kanya turagiye kugira ngo maze dusengere hamwe, kugira ngo wewe mwene data
ukiri ibishangashanga, wowe ukiri muri ivyo vyondo, wowe ukiri muri iyo shayo maganya, ukiri muri ivyo vyondo, kugira ngo wongere kuza maze Yesu Kristo akuhagire, Yesu akoze. Uru n'uruzi rw'amazi y'ubugingo rwatobotse mu rubavu, Yesu acikanye ku musaraba, havuye nk'amaraso n'amazi kugira ngo abantu baharigwe ibyaha. None mwene data rero nahawe kugira ngo nawe wongere koga, wongere kuhagirwa, wongere kurengana, maze uce muri izi ntambwe uko ari zine uzirengane, hanyuma ushike kuri intambwe ya kane, kuko Imana iragomba ko umukristo anengesera, yuzura mpwemu, yuzura ubushobozi, yuzura kwezwa, maze abicarimwe gisha. Hagarara ushikamye mu Kristo, wemere kuzigamwa, maze uyobogwe na mpwemu w'Imana. Nuko duce bugufi maze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mwami w'abami, ndaciye bugufi imbere zawe, je umusavyi wawe mwami, ndakweretse mwami iri jambo ryawe n'abaryumvise, ndasengeye mwami Yesu mu Kristo wese yumvise ubutumwa bwiza. Mwami Yesu Kristo iri jambo ryawe wabwiye wavugishwa n'Imana Ezekiyeli, uramubwira ati Yesu hari amazi, hari intambwe, ndasaba kugira ngo izi ngazi bazinjiremwo. Ndasengeye umukenyezi izi ntambwe azinjiremwo, mwami yongere kuduga, yongere gutera intambwe abandanye. Ndasengeye umugabo yongere kuduga intambwe abandanye mu izina rya Yesu. Ndasengeye uyu musore abandanye izi ntambwe, azirangize izi ngazi azidugeko. Haleluya, duga kuri iyo ngazi uramirize ubandanye. Yesu aragufasha ukuboko, Yesu arakubwira ati zamuka, duga duga duga. Yesu ari kumwe nawe, Yesu yiteguye kukuroba, yiteguye kuzamura, Yesu yiteguye kukugira neza. Wewe mwigeme, zamuka, ntusubire inyuma, ahubwo shishikara ukomeze urugendo. Yesu ari kumwe nawe, uhagarara ushikamye. Yesu n'umwami, Yesu urakoze. Ndagushimiye mwami, ndasengeye aba bantu mwami, wongere guharigwa ibyaha, wongere kuhagirwa, wongere koga mu maraso ya Yesu Kristo, maze ubagirire neza. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ndabigushimiye mwami, izina ryawe niryubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data ufise igishinga ntahe, wipfuza gushingira intahe bene so, urahawe ikaze kugira ngo uturungikire audio. Nawe kandi ufise umutwaro wipfuza yuko abakozi b'Imana bo gusengera, nawe urahawe kaze kugira ngo udushikirize umutwaro wawe. Abipfuza kudutelefona bo turungikira audio zabo canke bakatwandikira kuri ibi biharuro bikurikira: igiharuro 1 819 588 ubusa ubusa 77, igiharuro 1 819 588 ubusa ubusa 77. Mwese ndabipfurije amahoro y'Imana. Yesu abahezagire. Shalom shalom.